Amahoro y'Imana mwese. Dusome guharura 22 mukiro ko murazingura. Turashimiye cyane Imana kandi turabashimiye ku barongozi b'ishengero n'ishengero ryose mutwakiriye, namwe bani bahera umugisha kandi izobahe kwakirwa mu ijuru. 22 guharura umurongo wa 32. Umumarayika w'Uhoraho aramubaza atukubitiye iki iyo ndogoba yawe? Gatatu kose. Ayo majambo y'imbere rabanzanywe no gutangira kuko uhurudukiye mu binyuranye n'ibyo ngomba. Imana ishimwe. Uhurudukiye mu binyuranye n'ibyo ngomba, niyo mpamvu ugiye gutangira. Mfise iri jambo reka guhuruduka. Ijambo ry'Imana no munsi rije kugarura wewe wari kurahuruduka kugira ngo ugaruke. Guhuruduka ni Kirundi. Gihe kimwe nariko ndasenga Imana, twari kumwe n'abandi bantu mu ishengero dufukamye, umuvuga butumare twari kumwe arasenga, nkangira ntiye mwarahurudutse n'ukuri. Kandi yasenga amajambo yasenga ntiyari mabi, mugabo nabonye ko atajanye. Yagize ngo Mana yacu, ngo ndagusavye ngo izinda dutwaye ngo za malaria ngo zose zihuruduke. Ngo hanyuma rero Mana, ngo Satani ngo cyumufata ngo umutembagarize mu rusumanyezi ngo atuveko. Uzosenga ucoke. Satani igihe kiwe nikiragera yuko ahanwa ngo yishwe. None wose ga Satani ngo apfe, kwera ayo masengesho yofata yocapfa yopfa ntapfa. Igihano kiwe kiriho ariko ntigaragera. Aracyaturambarayeko. ko nzanywe no guhanura, nzanywe no gutangira, nzanywe no kubuza kuko urahurudutse. Aya majambo yavuga kuri Balamu. Balamu turambye mu ijambo ry'Imana dusango yaruvugishwa n'Imana. No kugurura mvuga ibintu bitatu. Ibintu bitatu vyaranga Balamu. Dusomye mu byashuri Yohana 2:14, yabaye umwigisha mubi kandi mu kwigisha cyahera hejuru yigisha umwami Baraki ati ngomba ndakwigishe. kandi yigishije umwami yaba yigishije koko kuko umwami nawe yacayigisha abandi. Yigisha kujya ibyaterekerejwe bw'Imana, yigisha gushira igitsitazi imbere y'Abisirayeli, yigisha ngo abantu gene bashakana. Ibyo byaha bitatu kandi nawe yitwa uvugishwa n'Imana. Akaravyigisha uko no guhuruduka. Uravye cyete cya mbere cya Petero 2:15 hari ibintu bitatu biranga Balamu. Nawe yitwa uvugishwa n'Imana. Kimwe, yakunze ingero zo kugabitanya. Umuntu ari igiturire aba ariko arahuruduka. Ijambo ry'Imana rije kumubuza ngo gezaho, reka kujya iby'abandi, by'umushahara wawe. Bibiri ivuga ngo impembo zanyu zibabumbe. Ngiye ukubuza uri kurahuruduka. Yakunze ingero zo kugabitanya, ingero mbi. Icya kabiri, Balamu nawe yaravugishwa n'Imana, yarangwa n'ubugaba. Icya gatatu gitangaje, Balamu yari umusazi, ngo yari afise ibisazi. Urumva umuntu avugishwa n'Imana ko afise ibisazi? Uravye mu ijambo ry'Imana rero Bibiri ivuga ngo umumarayika yavuze ngo ndaje kukubuza kuko uri kurahuruduka. Ngoma mpeze umuvuga butumwa umwe yarasega Imana, yarakoda Imana, arongora umukobwa nawe nyine avuga ubutumwa. Barakora ibikorwa by'Imana, bikigenze neza, byari haleluya, amen, Imana nishimwe, bigenda neza. Bararonka umwana wa mbere, biragenda neza, barakorera Imana neza. Nyakana karavuga, kariko karakura, giturumuka kakana karapfa. Gapfuye rero amageragezwa arage rero, bakajyamira ku gitanda. Umugore yacayicara ngaho araba hirya, umugabo nawe yicara ngaho araba hirya kuri cya gitanda nyine. Umugore aratangura gusenga ngo Mana, ngo umwana wanjye w'umuhungu kumutwaye,
ngo igikorwa cyawe ndagihebye ngo nkaba gisubira kugukorera ngo ndakurahiye. Umugabo nawe arabye hirya ngo mana ngo umugabo wanjye arahurudutse mutabare mana umugarure. Ati nawe usenga iyo mana ndayihebye intwaye ikibondo cyanjye nayo nyene ndayihebye. Wamuga ati mana umugore wanjye arapfuye arahurudutse araguye. Reka ndabaza ikibazo mpeze, none ko Imana yamusubije ubuzima uwo mwana agatangura kuvuga izina ry'umwe mu bavyeyi, yoba yavuze ngo papa cyangwa yoba yavuze ngo mama? Yavuze nde? Yavuze nde? Yavuze papa. Murakimenye yavuga ngo baba. Imana ndishimwe. Ndiyavuze uwahurudutse yaguye, yaciye ahamagara izina rya papa naho benga mama ryari ryoroshe. Reka guhuruduka, kandi Imana yakisubiza ubuzima uwo mwana. Wa mwana akize, wa mugore ati nukuri ndakize ndagarutse mana urakoze ngoma ndagukorere rero. Ega mu bigumye no mu byoroshe dukorera Imana siko. Reka guhuruduka nguve amasezerano y'Imana. Baramu yari umuntu w'Imana, yarakwiye kugumana agaciro nk'umukozi w'Imana. Mwese Imana bahezagire. Turagushimira Mana, turakengurutse kuri muri twebwe, kandi wifuza gukorana natwe, kandi wifuza kuduhezagira kuri uno munsi kugira ngo ijambo ry'Imana ritubuze inzira mbi twoba turiko turajyana n'uyo muntu Mana yariko arahuruduka, yariko aragenda mu nzira itariyo. Mwami ijambo ry'Imana rije kumugarura kugira ngo ridusubize ku murongo. Turagushimiye mu izina ry'umukiza wacu Yesu. Amen.